tumusabe asenge tweze twinjire mu bikorwa nyezina. Ego murakoze muranyumva cyane. Ego murakoze cyane. Reka nk'uko mumaze kubivuga mukanaduha na karibu dushime Imana dusenge kugira ngo twuguruze igikorwa. Murakoze ciye bugufi dusenge Imana. Data mwiza, Mana ugira neza, uhoraho mutanga bugingo, reka izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Data mwiza, ni wewe waremye umuntu umushiraho, umutondekera uko azobaho kuva mu ntango yiwe ndetse gushika n'iherezo ryiwe. Ibyo turabigushimira. Kuno munsi rero, kuno munsi utwongeye akaryo, utwongeye Mwami Imana urundi rutonde rwo kugira ngo Data wera tube imbere zawe tugushimire ndetse dukenguruke kubw'ubuntu n'imbabazi ugenda utugirira. Turabigushimiye. Ntaco rero twokora Mwami tutabanje kwiyeza ngo twitunganye, uko ducumura buri kanya, buri saha, buri munota. Akanya n'isaha abamaze gushika hano ndetse turasabiye n'abatarashika ngo uduharire, utubabarire Data wera, uko tugucumurako Data. Niyo bitoba bigaragara amasembwa amarabaga injebejebe byo byamana nacu. Turagusabye rero ngo uduharire kandi utugire neza Mwami uzobukoze. Nuko Data umaze kuduharira rero, reka tukwereka amasengesho agiye kuba kuri uno munsi kugira ngo uyabemo Mwami, uduhezagire ntituje gusubira inyuma nk'uko twaje. Mwami Imana uzobukoze. Hari benshi Data bari hirya no hino ego bifuza kuhashika, reka ndakwinginge ngo ubafashe ubashoboze Mwami Imana kugurura Mwami uru rubuga platform Mwami Imana amarezo uyakoreremwo, uvuge. Turabizi yuko uvuze biba Mwami Imana, ukoze bikoreka, ubikore Mwami mwiza uzobukoze. Nuko rero turagushimiye. Abakozi b'Imana bose bagiye kudufasha muri kino gikorwa barongorwe nawe, baja kurongora, baja gusenga, baja kuvuga ijambo ryawe Data, bose ubarongore Mwami Imana uzobukoze. Nuko rero turuguruje akanya kugira ngo abamarayika b'ijuru bashike hano Mwami Imana Data, bakire twe twamaze guhashika, eka ndetse n'abari nyuma bose, kugira ngo Data ibintu bigende neza uzobukoze Mwami. Nuko dusenze dushima kandi dukenguruka ko byose biriho ubwawe kandi tubironka muntu n'imbabazi zawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. 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 Urakoze. Yesu aguhezagire. Ndanezerewe rero no kubakira. Karibu mwese. Pastor Gervais, Chantal na Alexis, Billy, Barutwanayo, Vianney na Perez umuryango wiwe. Karibu rero. Yesu abahezagire. Ego murashobora gufata ijambo umwe akaturamutsa, kuko ntitwararanye ntituzi ibyanyu, ariko twibaza ko Imana yabagiye neza kandi niko tubibona ko yabashikanye ngaha. Ego, haleluya, amen. kanyigwe ko mfati ya mbere kugira ngo dukoreshe umwanya. Ego ni Justin, ndabaramukije, muranzi muramenyereye, ndi hano Bruggen. Hanyuma ni byiza tubishimira Imana ko aka kanya tukongeye kugira ngo dushime Imana, twongere tuzi imbere y'Imana dusenge. Ni byiza. Nuko rero ndashimye kandi akengurutse. Imana ibahezagire. Murakoze. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amena. Naje mfasha akanya nka Justin mvuga ngo murakoze kuduha kaze no kutwemerera ko natwe tubaramutsa. None rero mwakire indamukanye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu ashimwe. Amina. Amina. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twebwe hano Verdene turakomeye n'amahoro, tumeze neza. Imana ibahezagire.
turi kumwe Amen. mvuye gusenga mu shengero y'Abadage ubu naho nje gusenga mu shengero y'Abarundi. Amen. 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 Ego. Yesu nashimwe. Amen. Turaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego, Yesu nabahezagire. Amen. 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 Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ego. Amen. Amen. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Umwami Yesu aduhana umugisha twese. Amen. Amen. Ego, uwo mwami nyene yongere gushimwa. Amen. Nanje ndabaramukije, muranzi mwamvuze. Ndabaramukije amahoro y'Imana, mvuye kuri link ya Life Center Burundi. Aha nanje ndaje kuri link y'Abadage. Ega natwe turabadage. Yesu abampera umugisha. Amen. Karibu gukurikira Yesu abahezagire. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ni Beri Verdene ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu. Karibu. Ego. Ego. Ari Ntakarutimana Gilbert. Karibu Gilbert. Amen, amen, amen. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Nanje dufite ndi muri gifone. Uri muri gifone. Uri kumwe na Olivier. Yego. Na Olivier. Yesu aguhe. Sawa murakoze cyane. Amen. Amen. Dufise hano kuri ubuga dufise ba Gilbert babiri, hariho Gilbert twatanguranye ibikorwa ejo bundi, hariho na Gilbert w'igifone, ngira ngo hariho n'ubundi azoboneka, hari na ba Angelique ngira ngo babiri canke batatu, hanyuma twiteze ko n'abandi bazobandanya. Nini nahazwe hari babiri, batatu, hari batatu hano bakunda kuza. Yesu rero abahezagire. Ego, turanezerewe rero no kuba tuhuye kuri uyu munsi w'itariki 19. Ego, bene data bo muri Trostorf baturamukije, baratwandikiye batubwira ko bamaze gutayarisha, bateguye neza hari ahantu. Ndababwira nti uno munsi dusengera ku murongo, ariko ku wa Mungu za nta kizotubuza kuhashika. Ati karibu cyane. Baranezerewe n'akanya gatoyi twamaranye tugasenga tukavuga ijambo ry'Imana bumva, baciye babwira ishengero ryabo ati bagize iyi service nziza cyane, nubwo bahamaze umwanya muto ariko byarabanezeye kandi barumvise ko hari akamwe ka Mose. Yesu rero abahezagire. Reka rero tudatevye duhe ijambo uburongozi uno munsi, akomeze kudufasha, hanyuma namwe aho muri ndabona mugerageze kuraba abandi, sinzi ko byabananiye kwinjira kuko bari bambwiye ko byabanje kubagora gatoya, murabe ko hari abo byoba byagoye. Nka Piyo yaravuze ngo araje mugabo ntawe mbona, nibaza ko atarashika ku murongo. Yesu rero abahezagire. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Ego, nizere ko mumeze neza abari hirya no hino. Dukenguruke ko umukozi w'Imana
yamaze kudufasha mu kwakira bamwe bamaze gushika. Ni byiza, reka Imana ibishimirwe. Hanyuma kuno munsi rero nije natewe iteka ryo kurongoza, kandi Imana ibahezagire. Nanje nongeye kubaha karibu cyane, karibu muri sanze hano mu ngoro y'Imana. Ego karibu cyane, dusangire amajambo y'Imana. Imana ibahezagire. N'amasengesho rero tugiye kumaramwo umwanya w'isaha n'inusu nk'uko bisanzwe bitegekanijwe. Karibu cyane, mbere tubasabe kugira ngo abari hagufi, abo byakunze ko mushobora kuronka akanya, dusenge ndetse gushika duhejeje. Imana ibahezagire. Mana, turanse imigabo n'imigambi yose y'umwasi yotumwa muri kino gikorane cy'ijambo ryawe. Turakwinginze ngo udusubane nacu. Mana, turakwinginze ngo connection igende neza. Mana, turasabye bitarakunda bikunde, ko byose bishobokera uwizeye, kandi ari we utuma bishoboka, kugira ngo ubwoko bwawe dukoranire hamwe twumve amajambo yawe. Mana, turaguhaye kaze uvugane nacu. Mana, turaguhaye kaze uce mu bakozi uvugane n'ishengero, umuntu wese afise icyo aza kuvuga hano hantu. Mana, uze kuvugana natwe, umuntu wese aze kugira icyo akuye hano hantu ahawe nawe. Uw'umurongozi turamusengeye ngo akoreshwe nawe. Zoba ukoze data buja mwiza, n'ukurubane nacu. Ikiganza cawe ciza c'imbabazi kigume kuri twebwe, uzoba ukoze. Tuguhaye kaze na kare muri byose. Mana, umugisha wawe uhorane nacu, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Amen. Amina. Ego, Imana iguhezagire mukozi w'Imana Perez. Murakoze cyane kutugururiza kino gikorwa cyacu n'amasengesho. Nuko rero bisanzwe bimeze, ntabwo dushobora gukora ego tutabamenyesheje abari mu bikorwa, kugira ngo nabo nyene babimenye, bikazanure, ntihagire udushobora kubagora, kugira ngo amasengesho yacu agende neza. Muri aka kanya rero muri kumwe na jewe Dwight Justin. Hanyuma nuko bisanzwe bimeze, ibikorwa turafise umukozi w'Imana adufasha mu kwakira abashitsi. Kumbure n'ibyo yakiriye, umukozi w'Imana Pasiteri ushobora kuba dufise umushitsi speciale canke uwo nawe arace yakirwa n'umukozi w'Imana Gervais. Hanyuma turafise amakorale abiri aja kuba agizwe na famille Alexis ndetse na Barthélemy. Abo bose turabahaye kaze na karibu. Hanyuma tukagira n'umukozi w'Imana aja kutwigisha ijambo ry'Imana ry'uno munsi, ariwe umubyeyi Pasteur Hilaire. Tubahaye kaze na karibu muri sanze. Hanyuma turaja guca rero turangiza n'isengesho. Nuko murakoze, turabahaye rero karibu cyane ubugira kandi kuno munsi udasanzwe w'itariki 19 ukwezi kwa 11 2020 mu 2023. Nuko murakoze rero, reka aka kanya nsabe umuririmbyi umukozi w'Imana Barthélemy adufashe mu ndirimbo yiwe kazi. Mpwemu yera uhawi kaze muri twese. Mpwemu yera uhawi kaze muri twe. Wewe ndiho data w'imbabazi n'urukundo, uhawe ikaze muri twe. Mpwemu yera uhawe kaze muri
mwemu yera uhawe ikaze muri twe kukuri ndiho data w'imbabazi n'urukundo uhawe ikaze muri twe we waremye isi n'ijuru ni wakira icubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe amen amena. Amen. Yesu aguhezagire cyane. Haleluya kandi aduhezagirane twese amen amen amen. Ego nuko rero uyu munsi musanzwe mubizi yuko iminsi yose kuno munsi aba ari umunsi special kuri twebwe. Rero hari ikintu nashaka ndabasabe, niba ntabagoye canke ku muntu ahari ari comfortable uwo mwanya, ndabasabe mwugurure video zanyu hanyuma dupeperane turamukanye mu izina rya Yesu imisegonda mikeyi gusa, hanyuma twongere tubandanye n'ibikurikira. Murakoze. Haleluya. Amen. Ego murakoze cyane. Yesu abahezagire. Nuko rero nkuko nari nabivuze aka kanya ko umuririmbyi amaze kurangiza akadufasha mu ndirimbo yiwe, reka dukurikizeho umukozi w'Imana Gervais mu buryo bwiza atubarize ko hari umushitsi special yoba ari hano kugira ngo tumwakire mu buryo special nyene, aba yataho hari ntacyo bitwaye. Turamuhaye kaze, karibuni sana bwana kiongozi. Urakoze cyane, mbanje gushimira Justin arongora neza cyane nk'umuprofessionnel karuhariwe international. Asigaye kutubwira iyo yabyigiye. Amina. Yararyoje cyane, twogomba ko aguma arongora umwanya wose n'ubutumwa ukabubwira ko byose ukabigira ko. Hanyuma rero twabaza yuko nk'uko umurongozi Justin abisabye ko ari umushitsi yoba ariho aturamutse, azoba akoze atuze atubarire niyavuye tumwakire aragasekaza yite Justin akakire. Yego cyane. Justin ntawe mbona. Bashi abaye atawe nta kibazo ntacyo bitwaye. Turashimye cyane ko mwatubangukiye. Imana ibahezagire mukozi Imana. Yego. Hanyuma gatoyi abaje n'abasangwa haje abantu batatu, haje Jean-Luc na Divine na Ndayishimiye Dina na Otiniel. Ndabona hariho n'ubundi aje yitwa D ariko urudome simenye ngo ninde yo twibwira. Ikindi gikuru nari mfise nuko dufise ishimwe hano muri iyi groupe, twaraye twungutse umwana w'umwigeme. Muramuzi umwe Naftali bariyandaza ari muri Bavière. Uriya rero yaraye yibarutse, yabitumenyesheje, nishimwe kuri twebwe. Amena.
Amen, amen. Amen, amen. Twizeye kandi tubibaza yuko yugururiye benshi bazokurikira, hanyuma tukazobona amatunda vageni menshi hariya hantu dusengera. Amen, amen. Twosaba rero uwo muntu yitwa D ngo atwimenyeshe kuko ntitwashoboye gutora ngo wari we. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ni Diamantine Yesu abahezagiye. Karibu sana, murakoze. Muri kumwe rero n'umunega Fabrice. Ego. Yesu rero abahezagiye. Karibu. Ego. Amen. Ijambo rero ni iry'umurongozi rero Justin. Ego, murakoze cyane. Reka ndabashimire cyane rwose, mpere ku mukozi w'Imana Gervais ndetse namwe muciye mwitanga mukadufasha kwakira n'abo bandi batabwo bakirwe. Imana ibahezagire. Hama kubw'uwo mugisha kumbure turaja gusaba umukozi w'Imana Gervais mu mpera kugira ngo aje kudufasha egome gusengera ico kibondo gishasha kugira ngo Imana izikirerere muntu bwayo ndetse azakure azi ijambo ry'Imana ndetse akure umuntu bwayo. Nuko turaja kumuha kaze mu mwanya wo kurangiza. Ego ubunyene rero tugomba dusabe famille chorale famille Alexis mu bubangutsi bwinshi cyane babangutse badufashe mu ndirimbo yabo. Injijwe dufise umuherezi mukuru, aganzura urugo rw'Imana, Yesu umwana w'Imana, uwo yama ahagaze imbere y'Imana nzima, adusengera kugira nitunanirwe mu rugendo. Abakijijwe dufise umuherezi mukuru, aganzura urugo rw'Imana, Yesu umwana w'Imana, uwo yama ahagaze imbere y'Imana nzima, adusengera kugira nitunanirwe mu rugendo. Dusengera Yesu umuherezi mukuru, asengera niwe, aradukunda Yesu, uwo muherezi tubabwira akirira mw'isi, yaradusengera ati data we ugororotse, baziganire mw'izina ryawe ryera we wampaye, ngo we nk'uko jewe nawe turumwe. Uwo muherezi tubabwira akirino ngaha mw'isi, yaradusengera ati data we ugororotse, baziganire mw'izina ryawe ryera we wampaye, ngo babumwe nk'uko jewe nawe data turumwe. Dusengera Yesu umuherezi mukuru, asengera niwe, aradukunda Yesu, dusengera Yesu umuherezi mukuru, asengera niwe,
aradukunda Yesu. Yesu arahezagire. Amen, amen. Amen, amen. Ego, Amina, namwe amina. Yesu bahezagire. Asante sana kohale Alexi gizwe n'umuryango wa Alexi, Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane mu ndirimbo yanyu, indirimbo yarimwe amajambo meza. Yesu abahezagire kandi mboneweho mbere no kubatera intege kubera ko mwama mudufasha akenshi muritanga cyane ndetse mukanategura n'uturirimbo bikagaragara ko mwidushikanyeho iteguye. Imana ibibahezagirire, murakoze. Eka ndetse n'umukozi w'Imana bami mwese ibahezagire cyane, Imana ibahezagire. Nuko rero murakoze, nongeye gutanga ikaze na karibu bamaze gushika bose. Ndabona ko ari abaje batevye ariko abakozi b'Imana babakiriye, nanje aka kanya rero nongeye kubakira by'umwihariko. Hanyuma kandi ngo ego duhejeje gukaraba nakanya keza ko kugira ngo twakire umukozi w'Imana kugira ngo atwigishe twumve ijambo ry'uno munsi. Nuko ndabasabe rero aho muri mube comfortable, mwitegure, tugomba dufungure. Nuko reka nsabe, ndabona nari nashatse kwikora kuri Perez yamaze kudukorera mu gikorwa. Reka nsabe Divine niba utwumva ugurure mikro yawe kugira ngo uduze isengesho utange karibu ku mukozi w'Imana. Kazi Senga Imana. Mana nziza, Mana ugira neza, Mana y'ubuntu n'imbabazi, turagushimiye neza yawe watugiriye uyu munsi. Tariki nk'Imana waduhaye ubugingo, Yesu twibutsa no kongera kuza kuba mu gikorwa cawe. Nuhabwe icubahiro Mana, ko umwe wese wamuviye amahoro. Ushimwe ushigwe hejuru, naco twari co n'ubuntu twagiriwe. None Kristo nushimwe, ko umwe wese wamwibukije n'iyi saha akongera kubaha ahantu. Ushimwe uhabwe icubahiro. Erega ngo nta gihe na kimwe wigira ukoraniriza abayakobo ubusa, uba ugomba kubagira ico ubagomba ko. None rero Mana, twaje natwe mitima yacu yaje ihuzagizwa ikwifuza, tukurondera ijoro n'umurango. None rero Kristo, twaje ngwino utubwire. Yesu, dusengeye umukozi wawe watumanye amajambo. Ngwino Mana umuvugishe, ntaba ari we ariko umukoreshe, akubere nk'itwiyo Mana, natwe twumve. Uzibura amatwi y'impwemu kugira ngo twumve icyo tugomba ko. Mw'izina rya Yesu, urakoze Kristo. Tumwambitse ubwiza bwawe Mana, umugirire neza Yesu, umucemwo maze natwe duhe kumva. Uzoba ukoze, shishikara urongore Mana, ko twaje natwe Yesu ntidutahe uko, ahubwo tugenda twujurije, imitima yacu yihaze. Uzoba ukoze, urakoze. Porogaramu yose tuyishize mu biganza vyawe, mw'izina ryawe rya Yesu Kristo, amena. murakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ibahezagire cyane ijambo ryiza. Birumvikana ko mu by'ukuri kubatizwa no kwakira agakiza ari itandukaniro. Nibuka akaroro kamara akavideo nigeze kubona, umupasiteri yabatije umwana w'umwigeme, amapembeni hakaba hariho abamuherekeje baririmba bahogera nyene iby'umunezero w'umubatizo. Mugabo icyagiye kugaragara nuko byagaragaye kumenga anezerewe n'umubatizo ubaye kubera ko ari sembore gusagize, mugabo mu by'agakiza atabirebire. Ari kuvuga mu mutima wiwe ntabwo byagaragaye yuko hari hinduka.
hama rero ivyo bica bigenda bigaragara no mu bikorwa bimwe bimwe ibintu nk'ivyo nuko Imana ibahezagire musanzwe iri n'ijambo ridasanzwe n'ijambo rikomeye cyane kubatizwa umubatizo no guhinduka bikajana muri make ego Imana ibahezagire cyane namwe mwumvise iri jambo Imana ibahezagire nuko turabashimiye muradufashije mukoreye ku mwanya ego reka tubandanye n'ibikurikira reka nsabe Diamantine famille Fabrice nimba banyumva mu kanya barabe akaririmbo badutegurira famille Fabrice murabe akaririmbo mudutegurira mu kanya muca mukadushirirako ariko ako karirimbo mutaragashirako reka nsabe umuntu yoba ari ngaha hagufi ashobora kudufasha gushima Imana reka nsabe Gerardine niba utwumva ugurura akamikro usenge ushima Imana kubwira ijambo ry'Imana kugira ngo kumbure Imana idufashe ego tuba umubatizo twagize cyangwa twaba twimirije kugira ntuzobe uwo muri sembore gusa kube guhinduka muri rusange kaze mudufashe mudushema ku Imana kaze Gerardine Mwami Yesu turagushimiye cyane turagukengurukiye Mana ko watugiriye neza turagushimiye ko watwiyumviriye kuri uyu munsi turagushimiye ku ijambo ryawe utugaburiye turagushimiye ko twibukije ku ijambo ry'umubatizo Mana yo mu ijuru nuhabwe icubahiro nyakubahwa ko wadukoranije uyu munsi si bose bagiriwe ubu buntu Mana bwo gukorana kuri uyu munsi twebwe twagiriwe ubuntu kugira dukoranire hano twumve ijambo ryawe twumve icyo waduteguriye twumve icyo tubwira umwe wese aho yashitse ahantu Mana hariho benshi nzi bo bavyipfuje ariko bitakunze ku mpamvu zitandukanye none Mana wakoze nuhabwe ishimwe n'icubahiro tugushimiye twebwe uyu munsi wari waritugeneye Mana wariduteguriye none nyakubahwa udufashe tugume mu mitima yacu twamwe twibukanya ko umubatizo abataragera ikirenge mu cawe Mana Yesu nabo bafashe ubagirire neza natwe wamutwibutsa Mana yo mu ijuru uturinde Mana muri ibi bihe bigoye udushoboze nyakubahwa uturinde ivyo tugirira nabi Mana uturinde imitego ya satani yotuma tuva mu gakiza Mana yo mu ijuru ukomeze kutugirira neza ibisigaye Mana yo mu ijuru komeze kubana n'umwe wese ahantu kwari ugushima ivyo dukoreye aka kanya kwari ugushima ku ijambo ryawe tugaburiye Mana uca ukomeza umuntu wese ari aha hantu iri jambo tuzokwame turyibuka zoba ukoze Mana dusengeye akanya kose Mana dusigaje kuba aha hantu komeze kutugaburira komeze kutwibira akabanga kawe zoba ukoze nyakubahwa ucubana natwe ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavyemwo amen amena murakoze cyane mushiki wacu Imana iguhezagire nuko ego rero reka nizera ko famille Fabrice mwamaze kunyumva muraba professionnel mu bikore munyarukije akaririmbo kamwe mu minota mike cyane agataho mutaradushirirako reka ncemba ndasaba n'umukozi w'Imana Gervais yitegure kugira ngo nawe ace adushira mu maboko y'Imana ashime asenge ashima egome kubw'ibikorwa bikoretse hari amashimwe twaronse ego umuntu umwe muri twebwe umunyeshengero yashoboye guterwa iteka n'Imana yagize umugisha aronka ikibondo ico kibondo rero ico nsaba umukozi w'Imana nuko mudufasha mu gusenga kugira ngo ico kibondo kizekurire mu buntu bw'Imana ego hama ni nakanya amashimwe ndetse n'imitwaro muca mushirako kuwo babifise hama mwibuke tuze dutandukanya amashimwe n'ibishinga ntahe kumbure ibishinga ntahe turafise undi mwanya witaguje wo kuzohora dushirako ibishinga ntahe
ariko kuno munsi ndabasabe ufise ishimwe ndetse n'umutwaro. Murakoze, reka mpekaze na karibu famiye Fabrice mudushireko akarimbo mu minota mikeyi cyane kugira ngo turenze ko ako kadesert, hanyuma tuje tubandanya n'aba mashimwe. Murakoze. Turasangira indirimbo ya 94 yo muri kantike. Amen. Ubugingo bwanje bwahindutse ukundi, Yesu aho yangererako, umuco washitse mu mutima wanje, Yesu aho yangererako, Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangerereyemo, naretse gukezera no kuzimira, Yesu aho yangereramo, ibyaha byanje byarakuweho rwose, Yesu aho yangereramo, Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, zerewe ndashima, Yesu yangerereyemo, noneho mfise ivyizigiro nizeye, Yesu yangerereyemo, ndongowe mu nzira sinkekeranya, Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangerereyemo, sintinyamunonga w'urupfu ndi kumwe na Yesu angerereyemo, kombo n'ibimba by'umurwa wera wa Yesu angerereyemo, Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangerereyemo, nziko nzoja kuba nakuru uwo mugwa na Yesu angerereyemo, bikubw'ivyo nzokwa mandiri ndashima, Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, Yesu yangerereyemo, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangerereyemo. Amen. Amen. Amen, amen. Yesu abahezagire cyane Chorale Fabrice. Ego nuko aka kanya keza rero ndabona yuko dusigaranye umwanya muto cyane tukoreshe mu bangutsi abamashimwe n'imitwaro. Niba hari ufise amashimwe ndetse n'imitwaro kaze na karibu mu minota mike cyane. Ama mukozi w'Imana Gervais
nizere ko namwe mwama muri hagufi muce mudushirirako ego no gusengera ivyo bikorwa byose. Kazi Mana nzima data twese uri mw'ijuru, uri Imana y'igitangaza, uri Imana ihambaye, uri Imana itanga ibibondo, uragahezagirwa, turagukomeye amashi, turagushimiye Mana nzima kino kibondo watanze. Mana nzima ni utanga ibibondo, abarundi mpwemu yera yarabagendeye baravugishwa bati havyara Imana, abandi bati harera Imana, abandi bati nizigama, koko ntibabeshe, havyara Imana, uragahezagirwa. Uwo mwana turakwinginze Mana nzima, ni wamuremye, ni wamuremye mu buryo bw'igitangaza, kubona umwana avuka akavuka ahema neza. Mana nzima akomeye n'ubuntu bwawe, turagukomeye amashi, turakuye ubwazi, uragahezagirwa. Ico gituma Mana nzima tukwinginze, umuhezagire, umuzigame, umwirerere wenyine. Abavyeyi bogerageza ariko ntivyokunda. Uribuka neza Mana nzima ko Satani yanka ibibondo, ariko wewe urakunda ibibondo. Bavuze uti nzanira ivyo bibondo, teruye umwana waratwenga, uranezerwa. Turazi gukunda abantu, turakwinginze ico kibondo ugiterurire mu biganza vyawe, ugihezagire mw'izina rya Yesu Kristo, ukirambike w'iganza. Mana nzima mw'izina rya Yesu Kristo, uribuka ko Satani afise inzigo ku bibondo, kuko Mana nzima bakuriye mu muryango ugukunda, ukwizeye. Uribuka ko Satani yakwirutseko ngo kunige, ariko bidashoboka. Mana nzima, uribuka ko Satani yirutse inyuma ya Mose ngo amunige, ariko bidashoboka. Mana nzima uwo mwana nawe tumushize muri protection yawe, tumutwikirije ya maraso y'igitangaza, ya maraso akiza, ya maraso abohora. Ikintu cose, ntiyagire ikintu cose Mana nzima kizomugora, uzumuzigame. Satani yaratsinzwe, yatsindiwe igorogota. Tumushize muri protection y'amaraso yawe, amaraso agende dans le blindage du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ibitangaza n'utumiza aza gukorere Mana nzima, aza guhesha icubahiro mu generation yiwe. Kandi duhezagiye Mana nzima uwo mwana wenyine, duhezagiye abana bose Mana nzima bari muri groupe, Mana nzima bamaze kwibaruka, eka mbere n'abataribaruka uzubaha ibibondo, uzubaha umuryango uronka ibibondo. Mana nzima turasengeye n'abafise abana bari mu gihugu, mu bihugu bindi, probablement bake basigaye mu Burundi, ubahezagire, ubazigame. Igihe kigeze Mana nzima baze bahure, umuryango ube uni, kuko niko wabivuze yuko umugabo n'umugore bazobana akaramata, bakareba ibibondo wabahaye. Mana nzima ni ubikora. Raba iyi groupe Mana nzima yaramanitse amaboko ati ngo tugomba kugukorera. Ibindi Mana nzima bitwararika ibyawe, nawe witwararika ibyawe, uragahezagirwa, uri Imana ishobora byose. Mana nzima turaje imbere yawe tukwereka Diamantine. Mana nzima, Diamantine wamwise ingabire y'Imana, ingabire yawe Mana nzima ni uwawe, yarakwihaye mu buryo bwose. Mana nzima aragwaye. Mana nzima turakwingiza duhuje umutima n'inama na bene data. Uravuze utahari babiri canke batatu bahuje umutima n'inama, ico bazosaba cose nzokibaha. Mana nzima turarenga babiri canke batatu n'ishengero ryose, turakwingiza tugukomera amashi ngo ukize Diamantine. Kandi waraduhaye n'ubushobozi, ariko imbere yuko udukoresha ubushobozi waduhaye, turakwingiza umurambike w'ikiganza. Ikiganza cawe nico twizeye, usumba twebwe turavuga gusa, ariko ni wewe ukora. Twizeye wewe, turamenaguye imigabo n'imigambi ya Satani, mpwemu mbi zose, ibitero vya Satani vyose biza kumutera, mw'izina rya Yesu Kristo umukize. Kandi si Diamantine gusa, abagwaye bose ingwara zitandukanye, bamwe ba Agnes Mana nzima ubakize, ba Pasteur Irere Mana nzima ijisho ryose rikire neza ribone,
Mana nzima tuzoguma tugusaba tugusenga tukwinginga gushika ukora ibitangaza sibo gusa twese turagwaye dushobora kuba turwaye ingwara zinizi izindi zo tuzi nizo tutazi turamenaguye amaplan satanique amaplan diabolike yose mw'izina rya Yesu Kristo. Mana nzima nyaguhezagirwa wa wundi mugabisha w'abasoda niwe yavuze ati vuga ijambo rimwe gusa umukobwa wanje canke umukozi wanje canke ace wari we wese acakira rukera indwara Jean Luc ati umuvyeyi wanje aragwaye yaravunitse abaganga bariko bavuga ibi n'ibi ko bari kubaga ari problème ya hypertension canke ibindi. Mana nzima erega n'ubu urashobora kuvyuka ejo. Mana nzima ho haleluya ejo tukaza tumva ngo yakize amagufa yafatanye udusaba kwizera gusa iyo hypertension nayo nyene turayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Mana nzima nibamugira operation abarizo uzomugira operation itwindi uri umuganga w'abaganga tituje kumuvuza ku bana b'abantu tuje kumuvuzi wawe kumu spécialiste des grands spécialistes. Mana nzima ndibuka samedi turiko turasenga Mana nzima tuvuga don yo gusenga yo gukiza ingwara umuntu yaje ati hariho umuntu agwaye tumusengeye bukeye twagiye tumva ngo yakize yari yabaye paralize. Mana nzima murakora ibitangaza iyi tekinoloji niwe wayizanye s'abazungu s'abahinga ni wewe wari ubizi uragahezagirwa. Turaje Mana nzima tujaye Mana nzima uyu mwana yitwa Bella agwaye depression turazi ko ari satani ayitera turakwinginze akire mu izina rya Yesu Kristo. Waje avuga ko Bella afise iyo ngwara azogaruka avuga ati Bella yakize kera. Mana nzima iheje icubahiro kuri izo ngwara iheje icubahiro kuri papa wa rukera indwara Jean Luc iheje icubahiro kuri Bella iheje icubahiro kuri ingabire y'Imana Diamantine umuntu weheje icubahiro ku muntu wese agwaye ababara. Mana nzima niwe duhanze amaso. Imana nzima ntidusengeye ivyo gusa dusengeye imitwaro yose hari imitwaro iri mw'ibanga y'umuntu wese hari uwagombye kuvuga ariko bitakunze yagize ati nzoba ndavuga. Mana nzima urabona ibwina mu mutima wowe urabona umutima imitwaro Mana nzima umuntu wese Mana nzima urabona processus Mana nzima nga integration ni ubirema ni ubikomeza turamenaguye rero impwemu mbi zose ibitero vya satani vyo satani adupanga ko vyose turabiranduye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu baje ngaha bose tubatwikirije amaraso y'igitangaza y'amaraso akura ku ivyaha n'ivyago y'amaraso akiza y'amaraso azana protection spéciale twatuye protection Mana nzima ku baje gusenga twatuye benediction twatuye gloire twatuye ibitangaza twatuye twumiza Mana nzima ejo kwa mbere Mana nzima bazoze bavuga ibitangaza Mana nzima iri shengero ryaguke Mana nzima ntitwari bwumve ishengero ry'abarundi mu Budagi Mana nzima rikomere ribe rizima rishikame rishinga imizi kure agakiza nk'uko pasiteri yaheje kuvyigisha babatizwa basubira batabatijwe mu mutima ngo bihane gose bo bari nk'umuntu agiye gufata dusha. Mana nzima ndakwinginze bakizwe gose ugiye bukozi uragahezagirwa vyose bigume bigenda neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Amen, amen. Imana ibahezagire umukozi w'Imana murakoze cyane. Hanyuma turarangije turageze mu mwanya wo ndagahaye Bami dufashe n'aka karirimbo ama ujane n'Imana. Imana ibahezagire cyane murakoze. Imwe mw'Imana yacu ni nziza n'inshuti itazigera ihinduka urukundo rwayo ni rwinshi
kandi nta kagero rugira, niwe ntango n'iherezo, mwemu wawe tuzigame Yesu, turagushimiye ibyabaye byose, tukwizigire n'ibizoba. Yesu Amen. izagire. Amen, amen. Amen, amen. Ciao. Murakoze, Ciao. murakoze. Amen.